Barundi, jewe ndababazwa iyo mbona muri Afrika complex ihari ingene dushaka gusa n'abazungu, ingene abazungu badukoloniza mu tuntu twose tukumva umenga bo nibo bafise ubuzima bwiza. Ariko Afrika nimuze twige kurahura ivyiza bafise, ibibi bafise tubidahwe, kuko hari ivyo bafise biriko birica ama generation, biriko birabatera kuzimangana. Nico gituma bazotungwa na immigration, nico gituma bazotungwa n'abanyamahanga, nibo bazogira bijya bihugu. Ariko twe dukwiye kumenya ngo hari ivyo agaciro dufise, hari ivyo agaciro dufise. Ntidukwiye kwambrasa ivyabo vyose nk'uko umenga niyo civilisation. Ariko kandi natwe turafise byinshi byiza dufise, twobazanira. Benshi muri mwege nta n'umuntu numwe muzi yiyahuye. Ariko gende baza umuntu abiburaya nta numwe atavusi mubanye canke umuntu muri environnement yiyahuye. Epuruta amafrigo yabo aruzuye, bafise inyama ziruzuye, amaguru y'inkoko ariyo, ibintu byose biruzuye, nta kintu babuze mu byo wewe wibaza ko ukeneye. Nico gituma naho uri kurabirondera, keep calm, birondere utekanye buhoro buhoro, birondere ariko udasara, kuko ivyo nyene wowe uri kurarondera hari abariko baravyiyahurana agaplonja. Bano b'Imana guplonja kuri 11e etage bisaba courage nyinshi, birasaba effort nyinshi kwiyahura kurusha kubaho. Ariko ico kintu kimusunika akumva yuko atavyizigira afise, kuko juste apereza akazi. Iyi ni preuve yuko Afrika Imana yaraduhezagiye. Mwige ku appreciate ivyo mufise, mwige guha agaciro ivyo mufise, musengera ivyo mudafise, ariko mwige guha agaciro ivyo mufise, kuko Dieu nous a bénis.